ku biharuro byavuye mu itohoza ryo kuraba ingene ingo n'imiryango bibayeho mu Burundi byo mu mwaka w'ibihumbi 2019 ushira umwaka w'ibihumbi 2020. Iri tangazo rero ryerekeye insiguro ku biharuro vyatowe ku kigabane kijanye n'ivyo gufungura. Iri tangazo rishizwe ahabona hisunzwe ingingo ya 4 yo mu ngingo ngenderwako mu gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro ku rwego mpuzamakungu, rimwe twita mu gifaransa principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies. Rije rero gutanga umuco ku nkuru ziriko ziratangwa n'ibimenyesha makuru bimwe bimwe mu nyuma y'uruganda watunganijwe n'ikigo cy'igihugu cy'u Burundi kijejwe gutororokanya no gushira habona ibiharuro mfatirwako na ndangashusho z'igihugu cacu tusanzwe tuzi ku izina rya ISTEB. Urwo ruganda rwabaye ku igenekerezo rya 30 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2022, rukaba rwari rwerekeye gushira habona ibiharuro vyavuye mu itohoza rijanye no kuraba ingene ingo n'imiryango bibayeho mu Burundi byo mu mwaka w'ibihumbi 2019 ushira umwaka w'ibihumbi 2020. Iri tangazo ryerekeye urugero rwa mikoro y'imiryango ku bijanye no gufungura. Urwo rugero rukaboneka hakoreshejwe ubuhinga bwo gusuzuma ibijanye no gufungura ufatiye ku bibazo 8 kamere bikurikira. Navyo nibi: mu gihe kanaka muri aya mezi 12 aheze, mwebwe canke uwundi muntu wo muri uru rugo rwawe mwoba bivanye no kubura amahera canke ayandi mikoro, ubwa mbere mwarahagaritse umutima no kudashobora kuronka ivyo gufungura bikwiye, ubwa kabiri mudashobora gufungura ibifungurwa vyankenerwa bikwiye, ubwa gatatu mudashobora guhindura uko mwipfuza ibifungurwa, ubwa kane mwarasimvye gufungura, ubwa gatanu mutafunguye ibikwiye, ubwa gatandatu ibifungurwa vyoba vyarabaheranye, ubw'indwi mwarabuze ivyo mufungura kandi mushonje, ubw'umunani aribwo bwa nyuma mwarabuze ivyo mufungura umunsi wose. Ivyo nivyo bibazo vyabazwa ubwirwa ko itohoza muri ico cigwa cyo kuraba ingene ingo n'imiryango bibayeho mu Burundi byo mu mwaka w'ibihumbi 2019 ushira umwaka w'ibihumbi 2020. Inyishu zatangwa zashobora kuba ego, oya canke ntaco ndabiziko. Turavye ingene icigwa cakozwe, inyishu zose zatanzwe kuri kino kigabane kijanye n'ivyo gufungura zafatira ku kiringo c'amezi 12 aheze canke umwaka uheze, uhereye ku itariki ry'umunsi itohoza ryabereyeko mu miryango. Insiguro yazo rero itegerezwa kwisunga ico kiringo c'amezi 12 canke umwaka imbere yuko itohoza rikogwa. Nk'akarorero, gusigura neza ibitigiri 40.2% vy'ingo zatowe ku kibazo gikurikira: muri aya mezi 12 aheze, mwebwe canke uwundi muntu
wo mu rugo rwanyu mwoba mwarabuze ivyo mufungura umunsi wose kubera kubura amafaranga canke ayandi mikoro. Ivyo biharuro bisigura ko muri ayo mezi 12 aheze canke uwo mwaka uheze mu miryango ingana n'ibitigiri 40.2% habaye igihe umuntu wo muri uwo muryango yiriwe ubusa kubera uwo muryango wabuze amafaranga canke ayandi mikoro. Mu gusozera, ikigo Istebu cashaka gusaba abantu bose bakoresha ibiharuro bishigwa habona n'ibisata bitandukanye vy'igihugu bibijejwe kubanza kumenya neza ubuhinga n'ibikoresho mperekeza vyakoreshejwe mu gutororokanya ivyo biharuro mu ntumbero yo kubitahura no kubikoresha neza. Ikigo Istebu kiriteguye kandi mu gihe cyose vyoba nkenerwa gutanga umuco uhagije kubijanye n'ibiharuro bitangwa n'ibisata bijejwe no gutororokanya ibiharuro mu Burundi. Murakoze.